babwiye ati nari nati bazogufunga vuga ko nyene nari bazogufunga mubwire cyane nari bazogufunga mubwire ati cheval bazogufunga Naba hariyo bivuge cheval bazogufunga uno musi Bifese aheruka kugira mariage ndava tumwitega yuko aza kuryohera abafana ara neza cyane gasimide 26 ari umugeni uno musi bihava bimworohera gutse yamugoye niki agombwire kujya mugore batabambara ntavyo tude gashivye barabambana mu Kirundi byo birabaho ega uvuze guteza imbere uravyivera mon frère nawe rero umve ngo Bifese akiri kurongora araza nyene nuko niyo tugeze mwo tumukeneye aguma ari umurundi ntarenga karimbi uravuga mwene wacu ndavyumva ntarenge akarimbi ko Bifese yakunumye oya ntiyakunumye twabonye widoga cyane jewe nidoga aka kantu sinore ukavuga je ntabwo nigeze nidoga narabonye widoga kuvuga yuko urubanza rutarimo Simbizi na Natasha waramuvuze apana Simbizi nakubwiye urubanza rutarimo Natasha kwaranje urubanza rwanje rwarimo Natasha rwarigo noneho ku rubanza Natasha naze niko Natasha oya ari ke barigo none utamutumiye Natasha niwe mwenyere asesa mahera agira sasampa Natasha narayama yes bakunzi ba Yaga Tech TV ibaita Kagaga OG source of culture Simbizi wasema vumba yuneza Jemeze fresh sana tuje kuenjoyinga umunsi wa nyuma wa twaramanutse isoko ry'umuco bimeze gute rero bimeze bon byatanguranye n'ibirori aho twari kumwe na commune mukaza twashikiye imiryango myinshi cyane y'abarundi yego banaho nikora kuvejo rero ibiro by'uno munsi byari bigabe mu cibiri muco gushikira banaho nikora n'umuco wo kuenjoyinga neza cyane muri celebration millionaire Simbizi twashaka kugira ngo mazira musa abakunzi ba Yaga Tech TV twatwabwiriye ko mu gihugu gisahira ariko ndiko namukije abakunzi ba Yaga Tech nababwira iki abakunzi ba Yaga Tech ubaramutse yambo ntuzi ko mukaranga ku Burundi kuramukanya byamye ari akaranga ku Burundi twaba turi mu gihe yego turiko twizizira imico n'akaranga y'u Burundi yego yes uno musi umunsi wa nyuma wa festival source of culture Simbizi uno musi matuzanira barako n'umwana wanje turi ko neza cyane bamubonye Mami kati gute umeze gute umeze neza uri kumwe na papa Simbizi yazananye mwami kazi umwana n'umuryango n'umugore bose turi kumwe uno munsi wa mwazananye n'umwana tutahuri yes nkuko mubibona uwo ni Simbizi wasema vumba aho yazananye n'umwana wiwe mu kirori muri festival twibitiriye source of culture isoko ry'imico yes Simbizi uno munsi nkuko tutabivuze n'umunsi wa nyuma wa festival kuva mu gituga ruguru kugeza uno munsi ni igiki gishasha uno munsi twiteze uno munsi no kunezererwa hamwe ndavuga yuko ikintu gishasha gihari nta kirengeye umunezero twarize byinshi twarayaze n'abakurambere sivyo yego uno munsi usa n'umunsi wo kuryoherwana n'abakunzi b'umuco kama abantu baba bashaka ahantu mu bisanzwe ibi bintu nanjye ndabirota kuva kera kandi Simbizi bwa mbere Simbi jewe ibi bintu byamye ari indoto urabona hari 2011 kuri bata ego urabizi ibintu byo kugarama barabara
Guys, umuntu wa mbere azanye ivyo kugama barabara ni Simbizi. Hari kibazo muri 2011 niyo yubaka. Hari kibazo nyabaki kuri bata. Nta kibazo na kimwe kabisa. Ariko ngo ni hip hop. Bariko baraza bwebu. Abari umuriyoni nabifuza nabo kwifuza yuko twobandanya ibintu bodushyigikira. Ibi bintu ni edition ya mbere. Kasiteri namwe n'ubishemwe ibyifuzo byinshi n'ubwa mbere biba kandi bizokwamaho neza cyane. Ibi ni ibintu je namye nifuza kuva kera. Shimire cyane Linox Music Company. Uraziga Lionel yo biya bintu byo kuduga namwe ndabyifuza kuva kera mugabo imitayi kabura irakubura. Dushimire cyane Linox Music Company nayishikirije yuko ati reka dufata aba influencer tubadugane ruguru sivyo baze kubona uko Burundi sinzi ko urabona yuko uri ruguru nta vyirasiyo nta madeni wapimani mugabo Simbizi uzi ko ari ikintu nagiye cantangaje. Urabona ushitse guri gardino uri kuraduga urumva biheze ibibazo bawibagiye rero pima rero umanutse umenje ikoti. Urabona hano twaciye urazi twaciye ubanza oya tuba turamanuka n'ubu ndajya umuhari kuba naciye ahantu Bujumbura ifatanye na Butanyerera bro hajya ahantu umutwe acyumeneka turibuka ahandi mvuye ruguru bwanzo shike Bujumbura mbangeze aha ai ego sha ino za warenzi Bugarama cyari bazara mvuye mu Kayanza intambwe zibiri ibujumbura stress sha ibujumbura rero ndaribonye gusa stress nyene inzu cyo mwibuka so rero bamwita kwarase. Okay, Simbizi. Yego. Uno munsi nari nabivuze. Numunsi wa nyuma. Aho umuvuze yuko tugiye tuje mu kirori. Yego. Mbe ndashaka kubaza ni ikihe kintu ku muntu atabikurikiranye kuva mu ntango kugeza iyi saha aje mu kirori. Ni ikihe kintu yomenya kuri uno munsi? Yomenya yuko imico y'u Burundi iriko irahabwa agaciro. Yego. Nakirenge ico. Kwimico urabona urinzi ubona investment nk'iyi hakaza abantu bafite amastand hariya kasiteri hakaza n'abandi za masafi ico cyerekana yuko imico kama ikiro nka promotion nini neza cyane. Nivyo rero duhagarariye urazi ko bamazigiye badufunga baba influencer ngo ngabo urabona neza yuko uno munsi barashobora gukora mu bindi bagira tuje kwico nyene. Yego. Aho hari aba influencer bagize imisi bafunga ni aba influencer bamwe bagiye turabona bariko bagiye bararenga imico n'akaranga by'igihugu. Aho bamwe bagiye mu gasho. Yego. Ariko muri uno mwanya tukaba tutariko turababona kuri uno munsi kuva tugitangura festival kugeza n'uno munsi wa nyuma. Aho tutariko turababona ari ababoneze nibazohava bongera kurenga imico n'akaranga nta jisi yatwara abanye jisi yani twari kumwe wewe jisi yatwara mubonye kandi yavuze ati yuko yahindutse. Hari abantu turabonye nka Chevali turegera tumubona hano Lerina ati ntituramubona hano bivuze iki kuba tutariko bazobafunga kandi bazobafunga babwiye ati bazobafunga nibaza babwiye ati Lerina ati bazogufunga vuga ko nyene Lerina atazogufunga mubwire cyane Lerina atazogufunga mubwire ati Chevali bazogufunga Naba hariyo bivuge Chevali bazogufunga bazobafunga babwiye ati washeva mubwire ati washeva Chevali tumwita gute muhera byazina manya uragiye Chevali twa manyare none Simbizi manyare n'umunsi manyare ninde kana kanzi yafite amasoni kakutse so urumva rero nuko rero bimeze rero sa ukuvuga nkuko babivuze mu kirori cy'uno munsi barabonye afishe y'abasitari bagiye batandukanye aho twabonye Satubi turabona B Face
Mokenzi sinzi n'abandi kuba uno munsi ari umunsi mukuru tukababona kuri afishe bakaza guteramisha ikirori nabonye twitege yuko performance baza kugira iza kuba ijanye n'imico n'akaranga cyangwa baza kuza baririmba za ndirimbo nyene burya abanyamuziki batwagwa mu by'imico n'akaranga sivyo yego ibiza kuba vyose aha tuje kwinjoyinga source of culture isoko ry'imico kama sivyo nico cyatuzanye nga none sivyo rero tuje mu munyenga wo kunezererwa n'imico kama y'abarundi niyo mpamvu umuntu wese aza ngaha umuntu wese aza kugura itike aza dusangire mu kuryoherwa mu mico kama rero nabo bandi bose barateguwe festival bajemwe barayizi kandi iyi festival kinyoye nuko kuko arabivuze ntangura byari mu ndoto kwiyumvira yuko ari abantu tukwamana buri mwaka tuza twinjoyinga source of culture ini ni edition ya mbere twizera yuko mu mwaka uza hazoba n'izindi simbizi ikibazo cyanje nabajije sinzi ko bagitahuye ukuvuga abasitari twagiye mwatumiye tubabona mu ndirimbo zijanye n'imico n'akaranga Fagiola Chuma ya Satu ziriyo nyinshi indirimbo ijanye n'imico n'akaranga ni nyinshi Stade Intwari nyinshi Kuri Face nawe arafise indirimbo z'imico n'akaranga ziruzuye ingoma ziwacu iza kari wabo ya Satu barazuzuranye ni nyinshi uno munsi no kwigina baze babone urabona twebwe twarateguye ibirori turatembera nabajisiya nabande bose twari kumurabeza twari kugira bige babone neza yuko ari nani ma content ashoboka niyo mpamvu rero n'aba baririmbyi turabatumira kubera bone badufashe gushikana ubutumwa babone yuko imico kama iryoshe nakirengeye ico mzee nawe byo kuvuga bigagende baririmba n'imico tambira ku rukuta n'umuco ni Kuri Face aheruka kugira mariage haheze indwi yagize mariage samedi yahera kujyanye n'imico n'akaranga kera umugeni yasohoka indwi ari kwiheza uno munsi aza kuboneka ngaha kuri stage bivuze ntabavuze yuko umugore afise mutwe yamuteye ndavikera vyarabaho nivyo none oya muze ivyo bindi vya kera ntikera turi muri 2026 urumva nabwo turi kera ubu turi muri 2026 rero 2026 hariho none kera baguteye inda ntibashaka guta mu gisumba nyene simbiza yakantu uvuze nshaka gutahura uvuze Kuri Face on floor ko yakwaye umugore oya nakarero ndaguhaye kera uteye inda baguta mu gisumba nyene kandi kiri mu kayanzi babona Kuri Face yana yimato none ubu ngene ocumujugunya nukumenya rero turi muri 2026 tubaye imico kama yacu kandi tumenye ko turi muri 2026 hari ibintu by'agateka kazina muntu byamaze kuza none uno munsi Kuri Face aheruka kugira mariage bava tumwitega yuko aza kuryohera abafana neza cyane turi muri 2026 ari umugeni uno munsi bihava bimworohera gute yamugoye niki agombire kujya mugore batabambara ntabyo tude kashibye barabambana mu Kirundi ibyo birabaho gare uvuze gute simbizi oya urumva turi muri 2026 imico kama yagiye urumva hariho ikintu bita mise à jour sivyo ndavyumva namba kera kugira ngo ari ikiganiro bazana ibikamera uri kurangamira na telefone ntibyabaho sivyo rero na kera abantu baganiriza gusa basanga ari umushikiranganje ari abakuru ngo no musi naje urazukama ijambo neza cyane rero bigenda birahinduka kera muri televiziyo hasha y'abakuru gusa ibintu byo koresha ibiganiro batwebwe n'ibyabaho urabyumva rero iyi festival iswe source of culture ni kugira tumenye no valeur en 2026 neza cyane tujane nibi urabyumva urumva neza yuko nukumenya agaciro kacu muri 2026 je rero kuvuga ngo Kuri Face ngo kurongora
ngo niyo zaraza nyine jewe ntabwo nibaza ko uno munsi hariyo ikibazo namye nibaza kuba baramufise bamusize kuri afishe kugira agaruze amafaranga nibagije ko baba bashatse guprofita abafana biwe kugira ngo baze kuri uno munsi yego nibo arabafise ndanamuhamagarira yuko babwira baze nico tuba twabikoreye kugira umuntu mushire kuri list ni kubera buza ati ariko simbizi hari hagere vrema ko aza mu giteramo nakubwiye ati turi muri 2026 mure kwitira ari abantu bibaza yuko tugomba kuguma muri 1900 muri 1800 aravyo nta kintu kidahinduka n'imishirage ndihindagurika kera namba banyokuru bambara utubindo no musi barambara bakikwitsa kandi ndibuka n'ubushanga rindira gato hari akantu nakunze muri video wegiu ariho documentaire yakozwe na Urwani Nox abantu bateguye ibi byose bari Gitega bagiye muri mize umugide reka arabatembereza yababwiye ati ubu n'umuco w'ikirundi ariko arabereka ifoto y'umugore amabere ari yababwiye ati kavuze uko nyene ubu n'umuco w'ikirundi wewe pima rero bikora nibida bikubwira ati baze baraze muri biro bintu bya source of culture tumenye aho tugeze kijyagiye ari umuco kubera hari ibanga ritari bwameneke yari banga ngabo mu nyuma abakoroni batuzaniye bayafitiye tagura niko byagenze kugira ibanga niko bamenye ibanga kugira ibanga rimeneke kera n'amabanga twebwe twubatse twarabana no mu maso oya mu nyuma basanga bakuzaniye bazanye ibintu by'amavideo batwereka ibintu none simbizi urumva rero impamvu ya source of culture ivyo yego byaraje turabizi ko bihari none kugira tugarde nos valeurs burundaises tugume turabarundi nivyo bihari tubikore gute uravyibera mon frère nawe rero umve ngo B-Face akiri kurongora araza nyene nuko niyo tugeze mwo tumukeneye aguma ari umurundi ntarenga karimbi uravuga mwene wacu navyumva ntarenge akarimbi nuze kumwagiriza ngo yakoze icyaha ngo yarenze umuco nanje nivyo nagira mvuge yarenze umuco ibintu byarahindutse nakubwiye ati bambara utubindo umuco ngo no muso byambaye n'icyaha ndabeshe none simbizi akajambo kamwe ku bastari bagira abakobwa bose bariko baraza ngaha bagomba kuza bari ngabo rero kubera byarahindutse ari muntu mbe nibayabajije ngo none ngo kubera iki ngo gusangira ngo ikibere kigerino bara yose abimera byo nk'abana bagati babwize ukuri nimuze babwire baze twinjoye mbe iki kirori kiza guhera sangapi makamu gatoya makabuci n'utaraza arashobora kuza ubunye n'urusha utaye araza abandi uje kuryama wongera ugaruka simbizi hari akantu gatoya twarabonye haba imyidogo uri kuranduhisha n'ikibazo cyanyu twarabonye haba widoga cyane ko B-Face atagutumiye kuri mariage yiwe B-Face we tuje gara kanyare gusa simbizi B-Face yakunumye ko oya ntiyakunumye twarabonye widoga cyane jewe nidoga aka kantu sinore yakapfuye je ntabwo nigeze nidoga narabonye widoga kuvuga yuko urubanza rutarimo simbizi Natasha waramuvuze apana simbizi nakubwiye urubanza rutarimo Natasha n'umuhinga mu byo kuburira oya nakubwiye ati urubanza rutarimo apana jewe kwaranje urubanza rwanje rwarimo Natasha rwarigo noneho ku rubanza Natasha naze niko Natasha oya hari ke bariko none utamutumiye Natasha niwe mwenyere asesama agira sasampa Natasha nara ya batarama mahera none simbizi akantu gashaka kubaza nuko ushose wihuta we imigenderanire ndakoresha ingufu nyinshi ndabyumva gatoya tucica turangiza
ndashaka kubaza imigenderanire iri hagati yawe na B-Face. nta imeze neza. Imeze neza. Kubera ikintu rero cyakubonye mu Rwanda barondera amabifu hirya simbizi ntimwomushobora abazi iminyuro. Je navuze yuko urubanza rutarimo Natasha mukosi. Okay, simbizi kandi B-Face umuntu yamusheshe kwa mahera yafashe 10,000 no bouncer. Ayeno nga 10,000 yivuze amuzijana ijana ngo nabara. B-Face ni yaduciye mu bati. sawa. So abakunzi bayagatect abakunda cyane Imana bahezagiye cyane Ntasha na manager wayo. Respect. Sawa.